Yes, hello bakunzi ba Fulgence Mika, reka ndabarutse ndabashimire. Iyi ni Mika TV duko turabana muri kano kanya, reka nizere ko mumeze neza. Ariko ndanabashimire mukomeza kubana natwe, ariko kandi ni byiza yuko mukomeza kudushigikira, turabibashimira, uhora komeza ugenda bahezagira. Hanyuma sinje kubarambira, ariko ndagira ngo tuyage ku kintu cyaraye kibaye, ikintu kitari ciza kuri Dramati ndetse na kariyere yiwe, kuko icyabaye cyamwiciye CV ku ruhande rumwe. Hari ukumwe hari ibintu bitagenze neza, but nuko byihanganira, ariko tugakomeza kuraba uko tubikosora kugira ngo bigende neza next time. Ni eka mpere hano ku munsi w'ejo igenekerezo rya 10/0/2025 muri stade Intwari haraye habaye urukino rwahuje Interstar hamwe na Vision FC, aho bashoboye kugenda ari igitsindo kimwe ku kindi. Nika ko ari urukino ruryoshye, wanashima urimo n'inguvu ku mpande zose, but nyene byarangiye banganije. Ariko my concern kuri kano kanya ni igiteramo cyategezwa kuba kugira ngo abitabiriye match abaje kurera urukino bashobore kuryoherwa n'abaririmbyi babo. Hari n'abaje hajya bujya kubera abaririmbyi muri rusange. Rero byagenze gute? Bijanye na performance z'abaririmbyi byagiye birazamwe ibibazo bigiye bitandukanye, bituma hari bitagenda neza. Uti byagenze gute? Ubusanzwe ku makuru mfise, of course natohoje neza kandi yimbitse, nuko abaririmbyi batezwa guperforminga imbere y'uko urukino rutangura bose. Ariko hakaba hari probability yuko bari babiri, yari Lolilo na Dramati, uza guperforminga ubwa kabiri biramutse bitagenze neza ko performinga ubwa mbere, hari probability yuko aza guperforminga muri half time, gacakora half time show. Ariko mu ntango z'urukino ntivyakunze ko baperforminga. Bidakunze ko baperforminga, biba ngombwa yuko bamwe batangura no kuvuga yuko abaririmbyi bataza kugira gute, bataza kuririmba, bataza kuboneka muri stade Intwari, kubera yuko umwanya wabo w'ubwa mbere wagiye urahura n'ibibazo navyo bahuye navyo, n'ivyuka abantu batitabiriye ku bwinshi, n'abagiye kuza urukino rusa n'urwamaze gutangura. Muri make match yatanguye abafana muri stade ari bake cyane, for real tuvyemeranya, abafana bari bake, kandi mu mpande zimwe match yari nzihera n'ubundi abafana batabonetse. Hanyuma byaciye biba ngombwa yuko rero abaririmbyi baperforminga muri mita. Dramati bamuhamagaye guperforminga muri half time kugira ngo akore half time show, abafise 15 minutes na itagenze neza, kubwiwe nawe atanabyishimiye. Aho ni mbere yuko nza kuba ndababwira icyatumye nawe kandi ibyabaye ko byatumye afata ingingo yo kutazongera guperforminga muri stade Intwari, kiretse organisation ibaye yateguye ibintu yize ko neza kandi itahura ivyo igira ngo ikore. Ibyabaye kuri Dramati hageze ko performinga, araza guperforminga umwanya muto, iminota idashika ni 3 neza, kuko n'indirimbo ya mbere ntayo yamaze. Entrance n'indirimbo wapi byatwaye umwanya muto cyane. Dramati entrance we muri stade yahuye n'ibibazo byinshi, DJ guteba kuvuza imiziki, Dramati guteba kuza, n'abadansere guhura n'ibibazo by'ukuntu binjira muri stade. Dramati ubwiwe avuga yuko yatanze indirimbo ku mwanya, DJ akavuga ko zitariko ziravuga, ariko ngo zikaza kuvuga mu nyuma umwanya umuheranye. Bamwe mu bariko baratunganya igiteramo, mu ba MC bari hajya, mu bandi bantu bari hajya, nabo bakavuga yuko Dramati yatanze indirimbo muri telefone
bigorana ko zijya muri machine, byongera bigorana ko ziza kuvuga izo yatanze ngo ntizavuga, bica bituma ateba kwinjira, maze aza kwinjira umwanya umuheranye, birangira adaperforminze neza nkuko yabyipfuza. Ariko umwanya muto yarose abafana babonye ko yarahari, rero ukuntu bamukuye mu kibuga hageze ko mita ya kabiri tangura, byamubabaje bibazana n'abandi benshi, agenda yidoga avuga ati uko siko bino bintu bikogwa, ati ubukurikira muze mubitegure neza. Abantu mwaravye video n'ubundi ashobora kuyibasubirizamo. Igice cya kabiri kagiye gutangura. This is not what we do. This is not what we do. Next time, do it better. When you don't know how to organize shit, do it better. Ayo niyo majambo yashoboye kuba avuga bamukuye kuri stage, bamukuye imbere y'abafana, ata ririmbye nkuko ubwiwe yageza gute we yaravyifuza. Hano rero ibi vyatumwe no kuba ku mpande zigiye zitandukanye, yaba ku artiste yaba ku organisateur, nabo bose amakosa arahari. Ikintu kimwe gusa novuga, ntimukomeze ku blaming abantu ngo mugende mutana kw'imyikomo, ahubwo mwese mwemere yuko mwagize amakosa, mwese ikosa yakoze agemere, hanyuma dutahura ukuri kwabaye. Ndishuwa yuko n'abariko baragenda baduha amakuru mu buryo bugiye butandukanye, bose nta rumwe ariko araduha amakuru y'ukuri nyene akuyi. Ku rundi ruhande Roriro nawe yakoze kimwe mu bintu abantu benshi batishimiye, kubera yuko Roriro ateza kuririmba bwa mbere, Dramati akaza kuza ahereza. Ariko Roriro ibyo kuririmba bwa mbere yavyanse, yageze igihe cyo kuza kuririmba imbere y'uwo mwana. Nanjye nafashe nk'ibintu bitagira icyo bisiguye, kuko sinibaza ko ari wa mu artiste cyangwa wa musani akigwanira umwanya wa performance. No, happy kabisa for you. He is a living legend, turamwemera, turanamufana, twaguje tumufana benshi, ariko nibivuze yuko bino bintu yari kubikora pe. Aya hanyuma byari bimeze neza, gusa Dramati nta gatima ko kugukorera ikibyo abantu bari bafise. Ndazi neza yuko ibintu byose nabo bari bivuze ko bigenda neza. Ikindi kintu kuri Dramati, amaze kubona ibyo bibaye yahitamo yuko atazongera guperforminga muri stade Intwari, kiretse abateguye igiteramo babanje kwiga neza bagasetting ibintu imbere y'igihe. Ariko rero nibyo birumvikana, icyo ni icyifuzo cya buri muntu wese, ni icyifuzo cyacu twese. Tuba dukeneye yuko tuza kubona performance nziza, organisation imeze neza. Ariko rero hari ikindi kintu ngira ngarukeko, si kuri Interstar gusa yari yakiriye ruga rukino, ni kuri buri muntu wese ategura event yariyo yose. Gute mutegura ama evenement ntimwigere mufata umwanya ngo muyamamaze, mumenyesha abantu ko hari ibyo muri ko murategura, bitabire. Benshi bariko baravuga ngo kutitabirwa k'urukino rwa Interstar na Vision ngo byavuye ku yandi maderby ari mu ntara zigiye zitandukanye, Burunga hariya no sama derby, sorry, ntabwo ari derby ahubwo ni mamacha komakome, niko no bivuga. Burunga muri Makamba, hari Gisenyi muri Nkuru Nziza Peace Park Complex Stadium. Uno munsi hakina Aigle Noir iraza kwakira Vitalo. Igitega naho hari match ikomeye ya Musongati, kandi Ingozi niko kuko, hari mu Cibitoke niko kuko, na hano bijekanye ko kuko. Ariko
ntibivuze yuko abantu benshi bari hano mu gisagara cya Bujumbura bari bazi yuko urukino rwanyu ruhari, bari bazi nyene vyifashe wapi. No muri promotion mwara neglige cyo gituma haje abantu bake muri stade. Kandi ndisiri yuko na Roriro iyaza kubona muri stade hari abantu benshi, nubwo ntihari kwanga kuririmba bwa mbere. Ahubwo we yashatse nyene ngo yigire kagarara kugira ngo arabe yuko yoza kuza guperforminga abantu babonetse, kandi yanabigeze ko, ariko yakoze amakosa nawe n'indi byo bintu yabikoze. Kuko benshi bemeza ko yabikoze, ariko Jesse nigeze nemwega ndamubaza, ariko benshi bemeza ko riko byagenze. Ikindi kintu à part ya promotion muri organisation hari ukuntu ibyashoboye ku affecta performance ya Dramati. Habaye imwe no kumuzungurusha bamubwira ati entrance yawe iri ngaha, yaza kwinjira bakamubwira ngo hano ntuhaca, genda uciye hariya. Urumva ko iryo najya ari iki? Iryo najya ari kosa rya organisation. Mwatezo ko mwabisetinze before, akaza kuza akubita bangura yinjira tayari. Hanyuma hari n'ikindi kintu abaririmbyi bacu nabo bifitiye. Mujama ubonye bakuvuruze injira, nimba DJ mufitanye ibibazo canke iki ntavyo nzi. Kwanza by the way Dramati ugwe ugeze ko gutugenda udafise DJ wawe, kuza afise machine yo gashikaje agacomeka ivyuma direct makable bisanzwe akaguplayingira umuziki vere gutwa nimi buri basi nka 3 minutes canke 5 minutes, ariko ugaperforminga basi 10 canke 8 minutes at least. Nawe sinawe urukuntu DJ wawe atari wari yaje kukuvugiriza, kuko we ava muhira machine setinze ibintu byose birimwo, atake na kimwe muza kwirirwa muragorana nabo muza gusanga kuri set. Kiretse yuko abaha makable gusa mushiramwo then performinga. Ikindi kintu ni kubafana, kubakunzi ba supporting ibikorwa by'imyidagaduro guys. Arundi mushobora kuba mutaraba patriote mu mpande zimwe zimwe, twitaye ku bya promo n'ibiki mugageze gushikira bene wanyu bene wacu bariko barakorerwa bituma twese tugira gute, twerekana ishusho ryiza ry'igihugu, twerekana ibintu byiza bariko birabera mu gihugu, tugenda dusabana, bijya nko gusasakaza amahoro, kuyatsimbataza kugira ngo abantu bakomeze kugenda baryoherwa. Iyo rero hari birori byinshi nk'ibi abantu baraheza bagahura bikagenda neza cyane. So jewe nitwa Fulgence Mika. By the way Dramati soon afise indirimbo yitwa Ntagatima Lokenzi raja hanze. Make sure ko muzoba mugize gute muri je kugira ngo mushobore kuba mu supportinga mu sharing. Hari ahantu na doko ya sound kayo numvise ari indirimbo nziza for real, nayo mutegerezwa supportinga this 2026. Kandi Dramati nawe ari mu baririmbyi beza Burundi bufise mwino misi, bisabe ko mugenda mu muhereza amahigwe. Roriro, congratulations kuri performance wagize, yari nziza cyane, ariko pole sana ku mudanseze wawe yashoboye kuba adaheza performance yiwe, yashoboye kugira ikibazo hano mwamujya mukobwa azunze ibisusu hajyaye, atambana neza. By the way abafise nyene afise energy ukuntu kabisa ujya mu kubwa nawe atamba abifiringa. Yanaryoheje show ya Roriro, yanaryoheje performance ya Roriro, byatumye bigenda neza, ibirori biraryoha. Kumubona hajya benshi nabo byabaryoheye kubera ko nyene hari ukuntu ba feelings ijya hype yari hari. Rero novuga nti byari ibintu biryoshye, wanashima entrance ya Dramati ukuntu yaje yambaye, hari ibintu bya creativity, aba bodyguards hariya, aba dancers bambaye ukuntu, costumes ukuntu yari yambaye nk'aba bafungwa bahari ya Guantanamo. That was a creativity for real. Byari byiza. Mvuga ikinde kiki ibyo nateza kuvuga byose nibaza ko nabivuze, ariko rero mukomeze gusupportinga nyene ibikorwa byacu, abantu mwamamaza ikiganiro naho no giposting akarabwa n'abantu 100 gusa. Muri abijana harimwo umuntu
haramutse amenye business yawe cyangwa amenye ibikorwa ukora direct ababaye umukiriya canke uwundi muntu ashobora kuzokuvuga mu bandi bantu ugasanga business yawe igira atera imbere bitagoranye. So reka genda bashimire bana kavura kaguye reka ntahe ahantu mu gahinga nateramiye nyene ko ndaterama nirabira nyene ukuntu Burundi ari bwiza. Reka ncaho ngende iyo ntegezwa kuja hanyuma reka ndabashimira abo twabanye mwakoze kubana nanje hanyuma mukomeze gana musharing ivyo dukora. Ikindi support yanyu n'ukuri turayishima cyane ntaho reka kubashimira. Uhora akomeze kubahezagira. Hasta la vista.